kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese, twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Diane Ninahazwe. Ejo ni reka tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri kino gihugu buhakana ko Amerika ata uruhara rwa gisirikare rweruye ifise mu icwa ry'ingabo z'Uburusiya z'amapete yo hejuru ziri kurwanira muri Ukraine. John Kirby hajeje gutanga amakuru mu biro bikuru vya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pentagon, abeshuje ivyo vyagirije inyuma y'inkuru ifise uburemere yasohoye n'ikinyamakuru ny'Amerika The New York Times akigaruka kuri ivyo vyagirije. Kirby aremera higimanga ko Amerika yahaye inyigisho ziperereza abasirikare ba Ukraine kugira ngo ibafashe kurwanira igihugu cabo, ariko agahakana ko ataruhara ifise mu kwerekana ahari abajenero b'Uburusiya kugira ngo vyorohe ko Ukraine ibica. The New York Times kuwa gatatu w'inondwi mw'ijoro yemeje ko iperereza rya Amerika ryafashije Ukraine kumenya ahanyigeye abajenero b'Urusiya no kubica kuva Urusiya butangura gutera Ukraine. Ikinyamakuru The New York Times kikavuga ko bamwe mu bategetsi ba Amerika batashimye ko amazina yabo aje habona, haribo bakibwiye ko abo bajenero barenga 20 b'Urusiya bishwe na Ukraine, kandi ko abenshi mu bishwe Ukraine yamenye ibanza barimwo ibifashijemo na Amerika. Aho impande zihuriza nuko Ukraine akenshi idahusha mu gutera ibirindiro biriko ingabo nkuru z'Uburusiya. Mu ndwi iheze habuze gato ngo itera ikirindiro cari cagendewe n'umukuru w'intwazangabo z'Uburusiya. Amakuru ataremezwa n'impande zose havuga ko Ukraine yagavye ico gitero inyuma y'amasaha make General Valery Gerasimov atwara ingabo zose z'Uburusiya ahavuye. Ikimenyesha makuru The New York Times kikavuga ko Amerika itanga amakuru y'ahari kirindiro gikuru c'ingabo z'Uburusiya ziri ku rugamba, ari ku Burusiya nabwo bugahindura cane aho bushira ibirindiro vyabwo. Umuvugizi wa Pentagon kuri ibi ashimangira ko Ukraine ariyo yihitiramwo aho igaba ibitero nabo ikigaba ko. Akanama kajeje umutekano mu biro kwa President wa Amerika White House kanebaguye inkuru ya The New York Times kavuga ko yuzuye ugusamara. Tukivuga ku vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine yemerewe ingabiri y'amafaranga arenga miliyoni 6,500 vy'amadolari ya Amerika. Ayo mafaranga yatanzwe n'abagira neza bari bamaze imisi Varsovie ku murwa mukuru wa Pologne mu nama yo gutoza uburyo bugenewe gufasha ico gihugu. Mu kiganiro cihariye umushikiranganje wa mbere wa Ukraine yahaye ibiro vy'ijwi rya Amerika ku mugabane wa Buraya yo mu burengero, yashimiye umuryango umwe bwa Buraya kuco yise akigoro uri kuragira mu gushigikira Ukraine. Umushikiranganje Denis Shimal yasiguriye ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe muri amezi ane aheze cagize igihengeri c'uburyo bugera ku miliyaridi 5 z'amadolari ku kwezi. Akavuga ko ubwo buryo bwose rero burimwo n'ubundi bugera ku miliyaridi 33 z'amadolari President Joe Biden asaba Kongre ya Amerika guha Ukraine buzoba ubwo kuzuza igihengeri no gutuma ubuzima bw'igihugu bubandanya mu kurindira, nk'uko yabivuze ko Ukraine itsinda intambara igasubira kwiyubaka bidatevye. Uwo mutegetsi majambo yiwe yagize ati Ukraine izotsinda iyi ntambara, kandi inyuma y'intsinzi tuzoba dukeneye ubutunzi budacumbagira kugira ngo twongere kwiyubaka. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezeho irya nino kw'isi. President w'Urusiya Vladimir Putin yasavye imbabazi Israel ku majambo abenshi bavuga ko yuzuye urwanko rw'abayahudi. Umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu aheruka kuvuga. Umushikiranganje w'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov mu kiganiro yakoranye na televiziyo y'Abataliyano yitwa Zona Bianca mu ndwi iheze yavuze ko umwansi mukuru w'abayahudi ari abayahudi ubwabo. Yongera ko umukuru w'abanazi Adolf Hitler yarafise amaraso y'abayahudi. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri Israel vyemeje ko Putin yasavye ikigongwe bivuga ko Naftali Bennett aramutswa ubwo bushikiranganje yemeye gutanga imbabazi Putin yasavye ku izina ry'abayahudi, agira ko amushimira ko yerekanye aho ahagaze mu guha icubahiro abazize ubwicanyi abanazi b'Abadagi bakoreye abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ubwo bwicanyi bwahitanye abayahudi baharugwa mu miliyoni 6. Ku mugabane wa Afrika, amatora y'umukuru w'igihugu muri Somalia azoba igenekerezo rya 15 uku kwezi kwa gatanu. Hari haheze umwaka urenga
ico gihugu kidashobora kuyatunganya nk'uko ikirangamisi co mu ntango cabitegekanya. Umurwi w'abashingamateka bahawe igikorwa co gutegura amatora ya perezida wemeje ano matariki ubicije kuri televiziyo y'igihugu. Manda ya Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed Batazira Farmajo yaheze mu kwezi kwa kabiri ko mu 2021 ariko aguma ku butegetsi bitewe hanini nuko vyamunaniye gutunganya amatora yo kumusubiriza. Mu zindi mvo nyamukuru zacereje amatora harimwo injyane zimaze igihe hagati y'indongozi zo ku rwego rw'igihugu n'amareta yigenga. Ikirangamisi gishasha kivuga ko abazokwitoza bazokwiyandikisha igenekerezo rya 8 uku kwezi kwa gatanu, imigambi n'imigabo yabo bakayibwira inama nshingamateka ku magenekerezo ya 11 na 12, hama itora rikaba igenekerezo rya 15. Muri Somalia President atorwa n'abashingamateka n'abakenguza amateka. Uwegukanye intsinzi ategerezwa kuronka n'imiburiburi 2/3 vy'abagize inama nkenguza amateka na shingamateka, no kuvuga amajwi 188. President Farmajo aremerewe n'amategeko aremererwa n'amategeko murantunga aremererwa n'amategeko yuko yokongera kwitoza. Bamaze kumenyekana bazoba bahanganye nawe harimwo babiri mu bigeze kuyobora igihugu, akaba ari Hassan Sheikh Mohamed na Sharif Sheikh Ahmed. Farmajo mu bandi bazohangana harimwo uwahoze ari umushikiranganje we wa mbere ariwe Hassan Ali Kaile. Uzokwegukana intsinzi arindiriwe n'ibibazo birimo ukurwanya imirwi y'intagondwa irwiriyemwo aba Al-Shabaab bamaze igihe babangamiye umutekano wa Somalia. Diane Nahazwe urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi abaturage barinubira inzego zishinzwe gufata ibyemezo ku biciro bikomeje kuzamuka. Ubuzima buragoye cyane mu gisagara ca Bujumbura. Muri rusange ni nka byose kubera ibifungurwa, amabisi n'amazu abayafise barayaduza. Kwiyunguruza biragoye, nta sukari ihari, nta bitoro bihari, nta sima ihari, ibintu byose birabuze. Abo ni bamwe mu Barundi batishimiye ibiciro by'ingendo byazamuwe. Mu Rwanda Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahagaritswe ku mirimo akurikiranyweho ibyaha bya ruswa. Impunzi z'Abarundi hafi 95% mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibari bikingiza virusi ya corona. Izi nkuru hamwe n'izindi Ijwi ry'Amerika yabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ejo yahagaritse ku mirimo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki. Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente mu izina ry'umukuru w'igihugu risobanura ko hari ibyo Bamporiki agomba kubazwa akurikiranweho. Ijwi ry'Amerika ryashatse RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, kugira ngo batubwire icyo Edouard Bamporiki akurikiranweho, ariko ntibatwitabye. Gusa mu itangazo yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter, RIB isobanura ko Edouard Bamporiki akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. RIB ivuga ko iperereza rikomeje mu gihe Edouard Bamporiki afungiwe iwe mu rugo. Mu Burundi abanyagihugu barinubira ibiciro bidasiba kwiyongera. Barabivuga nyuma y'icyemezo Minisiteri yo gutwara abantu n'ibintu yatangaje kuwa gatatu, icyemezo cyo kuzamura ibiciro abagenzi bishyura. Ni inkuru ya Thierry Ndayishimiye. Iyi myidogo y'abanyagihugu mu Burundi ishimikiye ku ngingo yarayifashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje hamwe no kunguruza abantu n'ibintu, yerekana ko ibiciro byo kwiyunguruza byadugijwe haba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Ibi biciro ugereranije n'ibyari bihasanzwe, ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu byiyongereye ko hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi y'amarundi, mu gihe mu gisagara ca Bujumbura no ku nkengero zaco hagiye hiyongera ko amafaranga 100 kuyara hasanzwe. Abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika berekana ko babuze epfo na ruguru, kuko uko bukeye uko bwije babona ubuzima burushaho kuzimba. Baratutse ibintu byose, nk'abakozi bakoranaho imishahara iteka iraduka. Numva ubuzima buragoye cyane mu gisagara ca Bujumbura. Muri rusange ni nka byose kubera ibifungurwa,
amabisi n'amazu abayafise barayaduza, urumva ibintu byose byabaye ndanse. Kwiyunguruza biragora, nta sukari ihari, nta bitoro bihari, nta sima ihari, ibintu byose birabuze, hanyuma bagaca baduza igiciro kandi ukabona byose bibuze. Kuri ico kibazo kandi hari abanyagihugu abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basenze bamaze ku murongo hafi amasaha 3 mu gisagara ca Bujumbura. Abaridoga bavuga ko uretse kuduza ibiciro hari hakwiye kubanza gukemura ikibazo c'ibura ry'imodoka. Nako twubwakira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura b'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nkuburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda, bamwe bacereweyo bari bagiye, by'ukuri birateye ubwoba. N'abasanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika kuri telefone basaba ko boronswa igitoro kugira ngo babashe gukora neza akazi kabo. Twavyakirenza cyane kuko nta hopinga leta uko zivugijwe nuko zitamba. Mbo ikintu cyohindurwa nuko boduha ibitoro bikwiye kuko ubu nta bitoro bihari. Turatonda tukarara kuri sitasiyo iminsi 3 tutaronka. Nuko natwe ngo tuvugira rero kugira icyo gitoro kiboneke ko badugije bisi hama natwe tukakora akazi nk'uko bisanzwe. Bogerageza ibitoro bikaboneka hose. Umwe mu bakozi b'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyagihugu mu Burundi akorera mu ntara ya Ngozi atashimye ko amazina n'amajwi byiwe bija habona yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri telefone ku munyagihugu muri rusange abandanya kubarenganirwa, gutyo hari ico leta y'u Burundi ikwiye gukora mu kurenganura umunyagihugu. Nako twubwakira mugabo iyo baduza bisi babanje gukemura ikibazo ko nk'ubura b'imirongo igarukira nta bisi turiko turabona jeho kusanze mvuye ku murongo turarushe, dupfa gutonda ntitubona bisi kuko nkuburana ko biteye ubwoba kuva asanzwe umuntu atonze inzara mu nda, bamwe bacereweyo bari bagiye, by'ukuri birateye ubwoba. Naho kubijanye n'ingabire y'igitoro leta y'Ubuyapani yemereye igihugu c'u Burundi mu minsi heze ngo ntirashika mu gihugu nk'uko abanyagihugu benshi baguma babyibaza, cyane ko muri iki gihe igitoro gikenye. Albert Shingiro umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yarabisubije mu ntango z'iyindwi. Iyo tugize amasezerano nka benayo birafise inzira bicamwo kugira aje mu ngiro. Ubuyapani twasinyaniye n'ivyo mugabo buravuga buti ico gitoro muca mukigurisha mukagirisha hino mu Burundi kugira ngo muronke amahera avuyemwo acaja mu bikorwa by'iterambere mu bisata twumvikanye ko n'igihugu cy'Ubuyapani. Murumva rero yuko ico gitoro nikirashika ngaha kiri mu nzira. Iri duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza mu Burundi rije rikurikira iduzwa ry'igitoro ryatangajwe mu kwezi guheze kwigenekerezo rya 28 ukwezi kwa 4 uyu mwaka. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu Rwanda mu karere ka Musanze intara y'Amajyaruguru imiryango irenga 50 yugarijwe n'ikibazo cy'amavunja. Abayobozi b'akarere bavuga ko biterwa n'umwanda. Eric bagira ubusasu imwe muri iyo miryango irwaye cyangwa irwaje amavunja. Ijwi ry'Amerika rigera mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze ho mu majyaruguru y'u Rwanda yahasanze imiryango biboneka ko irwaye amavunja. Ubajije abarwaye cyangwa abarwaje amavunja biragoye ko bahita berura ngo bemere ko barwaye amavunja. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye abadamu babana mu nzu bigaragara ko bamaze iminsi mike bakiza amavunja, ariko bafite umwana uri mu kigero nk'icy'imyaka 5 biboneka ko amavunja yamuzahaje. Ababyeyi be nabo mu muryango wabasigajwe inyuma n'amateka, kuri bo bakavuga ko uyu mwana yabananiye. Turamwana wirirwaga mu mashiga bukiye naho nta muntu wamubona mwacu ntawe rwose nkubeshye kariya ko niko karananiranye uriya we yarananiranye wa Marita Ingeneye ni umukecuru w'imyaka 76 y'amavuko, nawe mu murenge wa Musanze arwaye amavunja mu buryo biboneka ko budakabije. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko amavunja yaterwa no kuba afite ubumuga bw'ingingo butamwemerera kuba yakwihandura. Uracyarwara imvunja se? Ntazirwara ko ndagiye kwihandura. Bigenda bite kugira ngo murware imvunja se mu mukecuru? None ko gazaga tuzi uko gazaga. Ngo gwiki? Tuzi uko gazaga n'icyo gaziraga. None se nta buzukuru ufite baguhandura? Nta buzukuru ibyabaye byasize iki? Ibyabaye uravuga iki mukecuru? Intambara yabaye yasize iki? Mu buzukuru.
naramugaye bati ndi ikirema kuri kureba ndangije imyaka 17 ndi ikirema ubwo nta kintu nkoraga no gutega barampa nta kintu gishobora gukora niyo yakavunja kaba kagiyemo baba babonetse bakagahandura baba batabonetse rero nuko nyine igihe baboneke bakagahandura. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika ku miryango irwaye amavunja bemeza ko rimwe na rimwe bakunze gufatanya n'abajyanama b'ubuzima mu guhandura abarwaye amavunja, gusa hari nabo byumvikana ko basa n'abarambiwe abarwaye cyangwa abarwaje amavunja. Nabo turabahanduraga dufatanyije n'abanyabuzima. Murinda kuzana abanyabuzima ngo bahandure imvunja? Ubwo gabaye menshi twabagura tubahandure bagasha dusa n'abateye amahane, ubwo rero bikaba ngombwa ko abanyabuzima badufasha. Nese wabahandura wabivamo barabahanduraga akongera akagaruka. Nese wabahandura buri munsi. Ijwi rya Amerika riganira na Bwana Ramuri Janvier, meya w'akarere ka Musanze, yabanje kutubwira ko bakoze amabarura bagamije kumenya umubare w'abarwaye amavunja kugira ngo babone uko bahita babitaho. Muri iyo profile nakubwiye twakoze ihera mu kwezi kwa 4. Yego. Twabonye abantu 53. Ubu nibo twahanduye, nibo bamwe turi kugerageza ku buryo bakira burundu. Ariko nabivuze ushobora kuhavura muri uku kwezi ukaba wabona wenda ejo bundi hari undi warwaye, ariko abo ngabo nibo twasuzanyije ku kwezi kwa 4 twasanze hirya no hino mu mibare twegeranyije. Umuyobozi w'akarere ka Musanze akavuga ko nyuma yo kubona imibare y'abarwaye amavunja bihutira kubahandura ku bufatanye n'abandi bafatanya bikorwa. Ari ikintu kijyanye n'amavunja, hari profile kugenzura urugo ku rugo bigenda bikorwa. Ejo ubundi gusohorezanya n'ukwezi kwa 4 byarakozwe, hari aho rero byagiye bigaragara icyo kibazo nta kindi kibitera n'umwanda. Icyo rero aho bigaragaye ntabwo ari kuvuga ngo turegeranye imibare gusa tugende tubike ngo hagire indi gahunda yo gutegura. Icyo kijyanye n'amavunja cyo bihita bikorwa mu bufatanye abaturage, abajyanama b'ubuzima, urubyiruko rw'abakorerabushake, tugenda tubifatanya aho bigaragaye, ndetse n'ibigo nderabuzima, kuko hari imiti bagomba guhita babafashisha yo gusiga aho bahanduye. Ubajije abarwayi cyangwa barwaje amavunja ku mpamvu zibatera ziratandukanye, ariko abenshi barahuriza ku ngingo y'ubukene. Impamvu ni ukubura amazi, wenda yabuze amafaranga yo kugura amazi n'agasabune. Ubwo rero umwanda gwaza kubera kubura agasabune me. Niba ari amarogano nta mbizi pe, niyo myaka 5 mvuze irarenga, ni ukuri pe. Amavunja gabaye nkiwanje akaramata, ni ukuri. Ari n'igihe niheba nkavuga nti Mana koko wankuyeho iki gisuzuguro c'amavunja. Nkumva ni ibintu nanje bimbabaje. Bimba ntagiye guca inshuro nk'ubu, sibyo? Nagiye gushaka ico bararariraga amavunja ntabwo ndagitaho, buraca mu itondo nje gukora mu kwabandi mu kwa rubanda ntahe bwije. Mu bihe bitandukanye intara y'amajyaruguru yakunze kuza imbere ku mubare wo hejuru w'abarwaye amavunja. Ikibazo cy'abarwaye amavunja mu bihe bitandukanye kandi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yakunze kumvikana nenga abategetsi bo mu nzego z'ibanze ko barangara nabo bagomba kwitaho bakarwara amavunja. Aha yababwiraga mu mwaka wa 2015. Kandi tuvuga ko dutunze, tuvuga ko duhinga, hari ibintu bimwe tugomba guhashya rwose bidakwiriye kutubamo. Ntabwo nari nzi ko mu Rwanda hakiri abantu bashobora kurwara amavunja. Usanga abana b'Abanyarwanda bari mu mashuri barwaye amavunja. Ubu ni uburangare budashobora kwihanganirwa. Turaza no guhangana n'abatuma bishoboka ko abantu barwara amavunja. Turaza kurwana n'abayobozi buriya mureba nibo mvuga. Ikigaragara cyo kurandura burundu amavunja kigaragara mu karere ka Musanze, biranasaba no kubanza kurandura burundu ikibazo cy'ubukene bubasunikira mu isuku nkeya, kuko aho baba naho bikigaragara ko ari ikibazo gikomeye, na cyane ko iki kibazo cy'amavunja kimaze imyaka kihagaragara. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa 4 saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Bamwe mu baserukira abarundi bakora imirimo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basaba abayobozi b'uwo mujyi kubemerera gushinga ishyirahamwe ryakurikirana ibibazo bahura nabyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Baruke Joel
n'umwe muri aba barundi biganjemo abakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto ndetse n'abandi bakora imirimo itandukanye twasanze ku biro by'umujyi wa Uvira. Twaje ngaha kuri meri kugira ngo turabe ingene twuvugana n'abayobozi bakuru barongoye iyi vile ya Uvira, meya wa muji, turako tubona nayo tuyage tumubarira ingorane dufise ngaha ziduhanze twebwe abarundi ngaha. Dufise ingorane ziduhanze zerekeranye n'ibibazo tugiye duhura navyo bitarongerwa umuti. Kibi ngaha ibibazo dufise ni vyinshi cyane. Uraraba ngaha abana b'abarundi bamaje kuba benshi cyane ngaha mu gisagara cya Uvira, kandi nta organisation bafise kuvuga ngo mwishira hamwe bakoreramo basi mu kigiye bagize ingorane barabe ingene ijya shira hamwe ryabagarukirako cyangwa ryabafasha. Aba barundi bakorera imirimo yabo mu mujyi wa Uvira basobanura yuko kubera kutagira ishiramwe babarizwamo hari igihe bahohoterwa bakabura bakorera ubuvugizi. Aha muri Uvira urahaba dufatwa, abantu bafatwa bafungwa, abandi bafatwa bagirizwa ko araba FNL, abandi bafatwa. Ubu rero kugira ati tuve hasi nuko twumvise ko ubuyenye basigaye bafata n'umuntu n'ufitaniye ikibazo n'ubundi akamufata buri cyo bamwagiriza bakamwagiriza ngo ni umurede tabara. None habo barede tabara tuzi nta nabo tuzi kuko tuza twaje guhangana n'ubuzima turondeye icyo tushikiriza imiryango twasize mu Burundi. Kenshi baravuga ko umurundi ajino abaze mu migwi y'abagwanyi. Twebwe rero dushaka kwitandukanya niyo migwi bavuga. Nico gituma dushaka ko umurundi wese aza tumubonye atwegereye tuja tumushira muri association yacu tukamenya icyaze gukora, nimba ari umudarisi cyangwa umumotari cyangwa umurimyi cyangwa umwubatsi, tukamenya ikintu aze gukora icyo ari cyo. Nico gituma twakiriye association kugira ngo tumumenye twitandukanye nabo bantu, kuko tumuzi akatubwira n'akazi akora. No kuva afatiye mu bindi bintu byiwe nk'ivyo twe tuca tuduza amaboko kuko nituba tumuza aba agiye kubira n'ivyo yatubwiye yaza gukora. Ndayizeye Patrick ni umurundi twasanze kuri meri ya Uvira, agaragaza yuko babangamiwe kandi n'amafaranga angana n'idolari 15 bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri Kongo kugira ngo bemererwe gukorera mu mujyi wa Uvira. Igihe twavuye mu Burundi turiko tuza dufite amasepejere twe tuba tubona ko dufite ibyangombwa, ariko tugeze ino turiko turarondera mu buzima bwa minsi yose hari indi carte batuzanyeho ngo yita séjour, carte de séjour, ndetse n'uno munsi turiko turavugana nabonye abayita ba DGM muri centre ya Uvira, hari muri avenue Kale bariko barafata abarundi. No kuvuga umurundi bafata bamwagiriza ko adafite séjour n'ubu, ndetse n'ubu CPGR ubu nta kamaro gifite ku murundi, igifite akamaro niyo séjour yonyene, kuko utayifite bagutwara ufite ndetse canke bakaja gufunga. Ijwi rya Amerika ryavugishije umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Kifala Kikikapenda atubwira yuko twongera kumuvugisha nyuma y'amasaha 3 kuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha ntiyafata telefone, ariko bamwe muri aba barundi barishimira ibiganiro bagiranye n'uyu muyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije kuko ari byo yabijeje. Yatwemerera ko aje dufasha kugira ngo bikunde turonke impapuro zisabwa turonke na stati kugira ngo bikunde dukorere ku mugaragaro, kugira ngo natwe bikunde tumenyane nkuko turi dukorera ngaha mu gisagara cya Uvira, twavuye mu mihinga itandukanye kugira ngo bikunde dukore dutuje turi hamwe, nimba ari ugize ingorane amenya aho yitura. Saha muri Uvira honyine bamwe mu barundi bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita kuba bagwanyi ndetse no kuba muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, ahubwo no mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri teritwari ya Fizi abarundi bakorera nabo bagenda bahohoterwa rimwe na rimwe. Vedea Segabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira. Impunzi z'abarundi hafi 95% mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania ntibari bikingiza virusi ya corona, babitewe n'impuha n'amakuru mabi bumva n'inyigisho zidahagije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaduteguriye inkuru irambuye. Igihugu cha Tanzania gisigayemwo impunzi z'abarundi zirenga gato 145, ariko mu bitigiri dukura mu biro by'umuganga mukuru ajeje amagara y'abantu mu ntara Kigoma abamaze kwicandagisha bagera hafi 7,750 gusa, benshi muri bo n'abageze mu za bukuru. Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye wa mbere, hama hakurikira abanyagihugu bose harimwo impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Incanco zabaye iza mbere zitwa Johnson & Johnson zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hama hakurikira izitwa Sinopharm zavuye mu Bushinwa hamwe na Pfizer. Ibihuha, amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nibyo hanini bituma benshi batinya kuja kwicandagisha uwo mugera. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta
ahaye ikiganiro Ijwi ry'Amerika. Urwo rushinge rwa korona ntabwo twipfuza kuko n'abagwiteje ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari ukubandanya bagendana burya bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi. Urwo rushinge rwa korona ntabwo twifuza, kandi ikindi nacyo twongerako ni uko no ku mashuri abana basigaye biga nabi bivanye n'izo nshinge, babonye igare bakiruka. Ico kibazo cyo kuvuga ngo gutera izo shinge za korona, tugombye ico kibazo twebwe izo shinge ntazo dukeneye, turaziyamirize, ntazo dukeneye. Nka jeho nyene ntangoye kuzumva, numva agahinda mu mutima, nta mahoro tunasubiye kumva. Nukuri aha n'ingorane ku mutekano w'impunzi, aha nukuri twege kweri twaravyumvise, turabura amahoro mu mutima iwacu. Nukuri nimurabe ibindi bintu, murangene mwodufasha, mwoye kutuzanira ibintu hene ivyo. Turagira amakenga je niyo ngarura nko kuri je, niyo hageze ku mwanya wo kuza guteza inshinga nta hababuze. Vyiza gusa babanze batange inyigisho, urucanco rusigura iki, rufasha iki, bigenda uku byonyine. Nukuri umutima ucuguma uri hejuru, kandi nukuri turasabye leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe, kuko ni mu gihugu cy'u Burundi izo nshinge zicandagisha ugomba ni kubushake, nta guhatwa kurimwo. Naho biruko harimwo bake babona yuko izo canco zikenewe kandi zofasha gukemura ico kibazo gihangayishije hafi makungu yose kandi kitarafatirwa umuturama mu gihe c'imyaka hafi 3 kuva uwo mugera corona wadutse mu gihugu c'Ubushinwa. Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi, ukuri turashima. Hanyuma kandi baducungere bikwiye, batuzanire n'imiti hafi. Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba, turabe ko tworonka agahengwe nka twebwe turi impunzi. Bamwe ni bantaho nikora, harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye. Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2020 umugera corona utanguye kuvugwa mu gihugu ca Tanzania, ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medicine Sans Frontiers ariryo rijejwe igisata c'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera ritanga inyigisho ku bijanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera corona. Gusa izo nyigisho zashikiye bake, naho atari bose, ariko bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho bya nkenerwa mu kwirinda uwo mugera. Muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ibyo baronkejwe byamaze guhera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS yemeza ko umugera corona umaze kwica abatari bake hose ku isi, ariko nta makuru y'abandura cibure abicwa n'uwo mugera arashigwa habona mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi imyaka 3 kuva uwo mugera utanguye kuvugwa. Gusa amakenga ni menshi ko vyogira ingaruka mbi mu kazoza. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika. Muracyari kumwe na radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni kuri metero 25, 31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa3.radio.voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro Ijwi ry'Amerika yabateguriye kuri iyi saha na habihumurije. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Dieudonné Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.